Bakunzi b'ikiganiro umutsima w'ubugingo, ndabaramukije amahoro y'Imana aho muri hose, ubuntu bw'umwami wacu Yesu Kristo bubane namwe. Ndabahaye ikaze muri kino kiganiro, muri kumwe na Jewe Pastor Jean Miburo, umwungere mukuru w'ishengero Irembo ry'Intama, nije ngiye kibashikiriza. Turi ku munsi wa gatanu itariki 28 z'ukwezi kwa gatatu mu mwaka wa 2025. Ndabibutse ko ukwezi kwa kabiri ari ukwezi ko kubaka igicaniro, aho igicaniro gitahura imbaraga zacu kuko ni umwanya udasubirizwa waho ubuzima bwacu buhurira ku gicaniro n'Imana, kuko twabonye neza ko igicaniro ari kibanza umuntu ahurirako n'Imana, kandi igicaniro n'ikibanza duhurirako n'Imana kigashobora kuvukirako amasezerano. Ndabibutse neza yuko uburyo turiko turabira hamwe uburyo bwo gusenyura ibicaniro bitugwanya canke ibicaniro bidushira hasi. Ndashaka mu kanya gato dusome igitabo ca mbere ca Samuel ibice 17 umurongo wa 32. Avuga ngo Dawidi ashitse abarira Sawuli ati ntihagire barambira umutima jewe umusavyi wawe, ndagiye kurwana n'uwo Mufilisitiya. Sawuli yishura Dawidi ati ntiwoshobora kuja kurwana n'uwo Mufilisitiya kuko ukiri umwana, ariko we yamenyereye kurwana uhereye mu buto bwiwe. Dawidi yishura Sawuli ati jewe umusavyi wawe iyo ndagiye intama za data hakaza intambwe canke idubu kigasahura umwana w'intama mu kuku, twaca tugerekeranya nkagikubita nkakiyaka mu kanwa camvumbukana nkagisumira ubusakanwa nkagikubita nkacica. None umusavyi wawe ko namaze kwica intambwe n'idubu, n'uwo Mufilisitiya w'intakebwa azopfa nka kimwe muri ivyo kuko yacokoye ingabo z'Imana nzima. Dawidi atakora avuga ati Uhoraho yagiye andokora mu nzara z'intambwe no mu zidubu, arandokora no mu maboko y'Umufilisitiya. Nuko Sawuli abarira Dawidi ati nuko genda, Uhoraho abane nawe, izina ry'Imana yacu rihabwe icubahiro. Usomye neza ijambo ry'Imana turakomeza kubonera hamwe uburyo bwo gusenyura ibicaniro bidushira hasi. Turakomeza kubona intambuko canke uburyo bugira kangahe bw'igicaniro cariko kirahiga Dawidi. Turabona Dawidi mu ntango twarabonye ingene bene se ba Dawidi bakomeza kugenda bamushira hasi kandi bamumanura, ariko turabona ko muri Dawidi harimo ishaka ry'ubuzima rishaka kurushirizaho kugaragaza ikiri muri we, kuko uvyibuke ko Dawidi yari yasizwe amavuta n'Imana na Samuel y'ubwami, ariko kandi yamusize igihe Sawuli yari akiri ku ngoma. Amavuta turayabona bifatiye ku mbaraga z'igicaniro Dawidi yari afise kimuhuza n'Imana mu ishamba. Yarubatse amateka, mpwemu yaramushoboza kwica idubu, mpwemu yaramushoboza kwica intambwe n'ibindi ashobora kuba atigeze avuga. Kandi mugerageje kuraba urabona ko Dawidi yari umuntu w'igicaniro, kuko ngo yari umuntu azi gucuraranga, yuzuye mpwemu yera, azi kurwana kandi yitonda. Ugerageje kuraba ubuzima bwiwe baraboneka ko bwari ubuzima buri committed. Raba rero Dawidi aje ku rugamba, intambuko ya mbere bene se baramusuzuguye, bamushize hasi, igicaniro tujuru kimushira hasi. Muri we arumva ashaka kuja kurwana, ariko mwene se twarabonye neza ko mugereranya amubaza udutama twiyaho yadutaye. Mwene ivuga mubwira ati we ntaco ushoboye, nta nico womara, wazanywe n'ubusa ngaha. Ariko Dawidi hari ico ariko kirabira muri we cashaka guseruka, cashaka kuboneka. Raba rero amahirwe Dawidi arayagize, aronse umuntu ashengerana amajambo ku mwami. Umwami nawe amwitegereje, raba rero asubiyemwo kandi kumushira hasi. Aramubwira ati mu bisanzwe Goliyati ujye yamenyereye ivy'intambara kuva kera, ariko wowe uracari umwana, uracari muto, niwoja kurwana nawe isigireho, shira hasi. Dawidi vyasavye neza ko amubwira, novuga ngo l'histoire yabereye ku gicaniro ciwe. Aramubwira ati mwami, inkuru ntiyigeze bibwira mwene wawe,
ntiyigeze yibwira umuntu, ariko ageze ku mwami kubera ko ari we ashobora kumwugururira cyangwa kumwugarira, byabaye ko amubwira amateka bafitanye n'Imana bifatiye ku mbaraga z'igicaniro kibahuza. Arambwira ati jewe musavyi wawe ndagiye umukuku wa papa, ndagiye intama za data, idubu iyije kunsahura umwagazi narayisumira, yavumbuka nkayikubita nkayica, intambwe nayaje gucetsa, none nimba je maze kwica intambwe nkayica n'idubu, numva ko derrière moi hari izindi mbaraga, hari ubundi bushobozi buva quelque part bunshoboza kwica ivyo bintu. Nujya mu Filisitiya w'intakebwa, jewe nimba maze kwica idubu n'intambwe, nawe ndaza kumwica na kimwe muri ivyo ko yacokoye izina ry'Uhoraho. Kubera iki? Uyu Uhoraho yacokoye amaze kuvyara ifuhe mu mutima wanjye, kuko icatumye ndaryumva nkumva nashobora gusiporta agasuzuguro yagiriwe, ni kubera ko dufitanye aho duhurira. Raba rero igikomeye kigaragaza isoko y'imbaraga za Dawidi, acamubwira ngo Uhoraho yagiye arandokora. Aleluya, niwe aza kundokora. Uhoraho yagiye arangwanirira, Uhoraho yagiye arandokora, niwe aza kundokora. Mu yindi mvugo, turafise aho duhurira, ndafise aho ndamuvomamo inkomezi, ndafise aho ndamuvomamo ubushobozi, kubera ko dufise aho duhurira agasharije ubuzima bw'iwanyu. N'uyu munsi ndamaze kuba bien charge, kuko namwumvise ko yamaze gushavura muri jewe, nanjye ndashavuye kubera yuko batutse izina rye. Ko bamaze gutuka izina ryiwe rero sinovyihanganira, kubera ko turafise uko twinjirana, ariho kugira ngo nzigame, ariko nanjye ndiho kugira ngo ndamuzigame. Imana ihabwe icubahiro. Aravuga ngo Uhoraho yagiye arandokora, turazinanye, Uhoraho yagiye arandokora, niwe aza kundokora. Amajambo yumvikana, ikintu ca mbere kidushoboza kubomora canke kumanura ibicaniro bidushira hasi ni urugezo rwo kumenya Imana ku giti cawe. Ko twarabibonye neza, iyo umaze kumenya Imana ku giti cawe uba ukemuye ibibazo vyo gucika intege, kuko umuntu wese acika intege mu buzima bwiwe ni urugezo ruto ko kutamenya Imana ku giti cawe. Dawidi aravuga ngo Uhoraho yagiye arandokora. Rero ibanga rikomeye cyane ryo gusenyura ibicaniro bidushira hasi ni ukubanza kumenya Imana. Imana ishimwe cyane rwose. Iyo umaze kumenya Imana ukagirana nayo experience, ivyo bikuzana ku rwego aho ibindi bintu byose bitazi Imana bishobora gutembagara imbere. Iyo Dawidi atari kuzovugira ijambo ngo Uhoraho yagiye arandokora, ico kitari kuba gihari, Dawidi ari kuzoba afise ubwoba nk'uko abandi bafise ubwoba, kuko yari kuzoba afise urugeza atarabonamo Imana. Ariko rabo urugeza amaze kubonamo Imana rwamuzanye ku rwego rwo gushobora kumva ashaka gupresenta Imana haboneka, kubera ko hataboneka arazi Imana ku giti ciwe, hama kumva impamvu Goliyati atariko aratahura ngo ahindure agashitsi imbere y'Imana, impamvu abisi badashobora kuyirevolta ni kubera ko batazi Imana. Ariko Dawidi hataboneka barazinanye n'Imana, rero aratahura agaciro k'Imana yagiye ikora ku buzima bwiwe, akumva umenga Imana yoja kuyipresenta rero mu ntambara kugira ngo ayerekane, ayigaragaze. Rero imbaraga za mbere ziduhesha gusangira ibicaniro bidushira hasi mu rugezo rwo kumenya Imana no kuyizigira. Imana ishimwe cyane rwose, kuko mu buzima turashobora gucecekesha ibigirwamana canke ibicaniro, canke ibicaniro bikagucecekesha. Igihe rero ibicaniro bikubuza kuvuga Imana yawe hama bikakumanura, ivyo bicaniro bishobora kugukubita aho wewe wategereza kubikubita. Ariko iyo umaze kubirengera ukamenya Imana ku giti cawe, ukamenya imbaraga z'Imana, ugahagarara nayo, automatiquement ubuhagararanye canke uburonsi imbaraga zituma usenyura ibicaniro. Kuko mu buzima duhura n'ibishaka kudushira hasi, mu buzima duhura n'ibishaka kudukubita, mu buzima duhura n'ibishaka kutwambura ubushizi bw'amanga. Ariko iyo uhagaze mu Mana ugatahura neza ko uri muri wewe afise imbaraga kurusha uri mu bisi, ivyo bikuzana ku rwego rwo gushobora kwinjira ku rwego rwo kwemera ko Imana ikuduza, hama wamara kubona vya bicaniro hejuru ugatangura ukabisamburisha amateka. Ariko amateka mwakoranye n'Imana afise imizi yitwa kumenya Imana. Ico gituma Bibiliya ivuga ngo abazi Imana yabo bazokomera, nibamara gukomera bace bakora ivy'ubutwari. Rero ndakwifuriza nawe ubwawe kuba umuntu azi Imana
arondera kumenya Imana, agwanira kurondera Imana, yinjira mu bwimbye kurondera Imana, igicaniro kica kikubera ihuriro ryo kubaka amateka yawe n'Imana ku giti cawe. Rero umwami Imana aguha umugisha kandi akugirire neza. Ndakwifurije kugendera muri iyo ntsinzi yo kugendana n'Imana ku buzima bw'iwawe. Kaze rero muri kino gitondo duhuze umutima n'inama, usaba Imana ikwihishurire, usaba Imana uyimenye, usaba Imana yongereza umuco wayo mwinshi muri wewe kugira ngo uyimenye, kuko urugezo uzogeramo kumenya Imana nirwo rugezo uzogeramo kuyikunda, kandi urugezo rwo kuzogeramo rwo kuyikunda nirwo rugezo uzogeramo rwo kugendana nayo, kuko ikintu cya mbere kidushoboza kugendana n'Imana ni urwego rwa mbere rwo kuyimenya. Umwami Imana aguhe umugisha. Kaze rero dusenge. Nyakubahwa Mana Data wa twese ubyagiye ahera, udukundire abana bawe, tugushimire. Tuje imbere yawe mutangabugingo, dupfukamitse amavi y'imitima yacu, uko twamaze gufata ingingo yo kukurondera no kukwegera kugira ngo ubuzima bwacu buba amahoro. Ndagushimira ko uriko uraduhishurira ibanga ryo kubomora ibicaniro bishaka kudushira hasi, kugira ngo dushobore kubaka ibicaniro biduhuza, kandi uko guhuzwa n'ico gicaniro bitwambika imbaraga zo kuduga. Rero ndagushimiye kandi ndavuze mu izina ryawe rihabwe icubahiro, kuko we uri Imana. Rero abana bawe Mwami, twavyutse amahoro, twaje imbere yawe. Ndagusavye kandi ndagusenga Mwami ngo wakire icubahiro kuri Imana, ko watuvyuye amahoro ukaduha akanya ko kuza ku gicaniro. Ega n'iki ni igicaniro, kuko turonkera hamwe amahirwe yo gusenga, yo kubaka ubucuti bwacu na wewe, kugira ngo dushobore kuronka eshanje y'amasezerano. Uhezagirwe kandi ushigwe hejuru kuri Imana. Rero abana bawe turaje, turasenze ngo ukomeze kubomora ibicaniro biriko bishaka kudushira hasi, ibicaniro bidusuzestima, ibicaniro bitubomora. Uzoba ukoze cyane kugira ngo ubugingo bwacu burushirizeho guterwa intege zo gushobora guhagarara, kugira ngo dushobore kugendana na wewe. Ndasenze rero ngo usuke mu mitima y'abana bawe kukumenya, usuke mu mitima y'abana bawe kuguhishurirwa, usuke mu mitima y'abana bawe Mwami kugutahura, kugira ngo ivyo bitume muri uko kukumenya havuka ubucuti bwimbitse bushobora gutuma umuntu yubakana nawe histoire, kugira ngo bimuheshe imbaraga zo gushobora kubaka igicaniro. Nuko rero Mana, uhishurire umuntu wese izina ryawe, uhishurire umuntu wese ubuzima bwawe, kugira ngo akomeze gukomera no kugendana nawe. Nuko rero ibicaniro byose biriko biragwanya ubuzima bwiwe, dukomeza kubitembagaza no kubisenyura mu izina rya Yesu Kristo, kugira ngo ubushobozi bwawe umuhagarike mu kibengebenge kandi bumuhagarike mu cubahiro, kugira ngo abone ukugira neza kwawe mu buzima bwiwe. Nuko rero Mpwemu Yera ubane n'abana bawe. Turagushimiye rero kuri uyu munsi Papa, ndasenga ngo ukomeze gusuka ihishurirwa, kandi ukomeze gusuka umuriro wawe mu bana bawe, kugira ngo uyu muriro mu bana bawe ubacanire. Muri uko kubacanira Mwami, bivegeze ku gicaniro, kugira ngo imbaraga zo kunywana kwawe n'abana bawe zibaviremwo imbaraga zibahagarika, imbaraga zibakomeza, imbaraga zibavugira, imbaraga Mwami Imana zibahesha kwinjira mu busabane bwuzuye bifatiye ku mbaraga z'igicaniro. Reka rero uduhe ubwenge, uduhe umutima, ariko wuzuye Mwami Imana kukurondera, kugira ngo dushobore kubaho ubuzima Mwami bukayangana, kuko twubatse ku gicaniro. Uzoba ukoze cyane. Komeza usuke umwete, komeza usuke umuco, kugira ngo ubwoko bwawe bukomeze gucanirirwa no kuvomererwa ku bw'ubuntu bwawe. Ugendera abana bawe bagirire neza. Uyu munsi turagushimiye ko uduhaye. Rero turagushimiye ko uduhaye umunsi mushasha utandukanye, n'ejo amahirwe mashasha, akaryo gashasha n'ubuntu bushasha, n'ikiganza ciza kigiye kugendana natwe. Rongora abana bawe bazigame kandi ubarinde.
murikira abana bawe ubarinde kuzimira, ubushobozi bwawe bubagote, imbabazi zawe zibatera igitutu, abagiye ku buzi ujane nabo kandi ubahezagire, abagiye mu rudandazo ujane nabo kandi ubahezagire, abagiye mwami Imana mu myuga ujane nabo kandi ubahezagire, abagiye mu mirima ujane nabo kandi ubahezagire, abagiye gukora mwami ubuzi bwose ubahezagire, ariko cyane cyane ubazigame uze kubagarukana mu mahoro bashima izina ryawe. Mpezagiye ibiganza byabo bihabwa umugisha nawe, kugira ngo ibyo bakora byose bibonekemo ubuntu bunguka, kandi ikiganza cyawe kibazigamire, kibaha umugisha, kibaguye kandi kibateze imbere uzoba ukoze. Ukugira neza kwawe kubabaramire, ubakomeze, ubashikamike, kugira ngo mpwemu yarakomeze kubarongora. Urakoze rero, icubahiro n'ikibi cawe kuduhezagiye kandi ukatugirira neza. Usuka inyota yo gusenga no kugendana nawe muri byose na hose, mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo, amen. Umwami Imana abahe umugisha kandi abagirire neza, ubuntu bw'Imana bubahe gukomera no gushikama mu izina rya Yesu, amen. Kurikirana ikiganiro umutima w'ubugingo kiba buri munsi igihe cy'isaha 11 z'igitondo, mukaba mugishikirizwa n'umungere w'ishengero Irembo ry'Intama mu Burundi, Pasteur Jean Miburo. Mufise ico mubaza murashobora kutwakura cyangwa mukatwandikira ubutumwa bugufi ku nimero 79 575 272 79 575 272. Murakoze.